Le but poursuivi est de sensibiliser la population en général et toutes les parties prenantes de l'industrie du tourisme pour leur rôle dans le développement durable du pays. Le Burundi célèbre la dite journée. Intumbero ni uguhamagarira abanyagihugu muri rusange hamwe n'abegwa n'ingenzi mu guteza imbere igihugu. Uburundi buhimbaje uyu munsi kuri rino genekerezo ku nkengera y'ikiyaga Tanganyika mu nyubakwa za Eden Garden Resort mu gisagara ca Bujumbura. Ni akaryo ko gushimangira ibikorwa dukorana n'ibisata vyigenga bikorera mu gisata c'ingenzi mu Burundi. Icivugo c'uno mwaka kivuga ngo gushira uburyo mu bidukikije mu gisata c'ingenzi. Ico civugo gihamagarira abagwizatunga kwitaho ubwa mbere iyi si tubayeko mu gushira uburyo mu bituma tubungabunga ibidukikije mu kurwanya ihindagurika ry'ibihe. Mu bisanzwe ico civugo kigamije gukangura abantu bose na cane cane abagwizatunga bakorera mu gisata c'ingenzi kubanza gukingira ibidukikije imbere ya vyose. Ihindagurika ry'ibihe riraraje ishinga isi yose muri rusange, Uburundi budasigaye inyuma. Iyononekara ry'igisenge rirabangamiye Uburundi. Muca mutahura ko igikorwa cose kitabanje kwitaho ibidukikije kiba kiriko kirafasha konona iyi si tubayeho mu gihe atahandi dufise dushobora kuba. Ugushira uburyo mu gisata ubanje kwiyumvira iyi si bihurira no kugwiza itunga ubanje gukingira ibidukikije. Ivyo birashobora gutandukana bivanye n'imigambi y'umwe wese. Nta numwe atazi ko Uburundi bwihaye intumbero yo gushigikira ibikorwa byose bijanye n'ingenzi biciye mu mbono y'Uburundi bwafashe bw'2040 n'Uburundi buteye imbere bw'2060. Les facteurs peuvent varier selon les valeurs et les objectifs de chaque investisseur. Vous êtes aussi sans ignorer que le Burundi s'est absolument engagé à soutenir toutes les initiatives qui visent à accroître l'industrie du tourisme dans les lignes tracées pour la vision du Burundi 2040, Burundi émergent et 2060, Burundi développé.